washizweho n'itegeko ry'umukuru w'igihugu bivuye uko ubwizwa shingiro gitegekanya, hanyuma mu gisere ukaba ufise amategeko wisunga kurangura amabanga washinzwe. Ni ukuvuga ni itegeko ribwirizwa ahubwo ritunganya amatora bita code electorale. Mu ngingo yayo ya 38 gace ka mbere baravuga yuko umugwiseni agona gace ka kabiri ukora igihugu cyose wunganiwe n'imigwi yigenga mu ntara no mu makomine. Hanyuma muri iyo ngingo iravuga neza yuko ikije imbere mu kugira ngo iyo umugwiseni ushinge umugwi uzoyifasha mu ntara, habanza kwitwararika cyane cyane gushiraho abakenyezi abafasoni, hitwararitswe bwa mbere na mbere yuko ataho begamiye mu bintu bya politiki, mu nyungu za politiki. Isigura rero yuko uzatari imigambwe ivuga ngo ntiyibonye umugwi seni si umugwi w'imigambwe ugizwe n'abo bose bashobora guterera. Iyo migwi sepi twabwira tubibutse ko mu giseni itariki 20 z'ukwezi k'umunani umwaka na 2023 ukwezi nyene watunganije inama yabo twita abafise ico baterera bashobora gutera kugira ngo amatora azagende neza. Itariki 20 mu giseni wakoranije urwego rw'igihugu cyose, abarongoye imigambwe yose yemewe mu Burundi n'abaserukira intwaro kugira ngo baganire, bahanahane ivyiyumviro, babashikirize n'ibisabwa kugira ngo baze bararungikire intore zaboza gufasha kuja mu mugwi sepi. Itariki 23 umugwiseni waciye ukoranya abaserukira amashirahamwe yigenga adaharanira inyungu za politiki mu gihugu cyose, amashirahamwe yemewe kandi si make na menshi, arenga hafi 1000 ko abashoboye kwitaba barashika nk'amajana 250 gutyo baje baserukira amashirahamwe atandukanye. Muri iyo nama hatumiwe abaserukira amadini yose yemewe gukorera mu Burundi, amadini yose atari mitaramu, bagashiraho rero n'abaserukira imigwi n'ababwiye amashirahamwe atandukanye kugira ngo bavugane ibyo sena yashikirije bajya baserukira imigambwe barani inyungu za politiki, kugira ngo uwo mugwi nabo babo badafise intumbero yo guharanira ibintu bya politiki, mubo bafise uruhara rukomeye bashobora guterera kugira ngo amatora azagende neza. Babasaba nabo nyine yuko uhanahana ivyiyumviro bakabaha n'intumbero y'ingene abo bantu bozana babameze. Nuko rero barahaye isango hafi n'indwi zibiri, barabaha umunsi ntabanduka amadosiye azoba yegeranijwe bose barayazanye. Icyo rero nagomba gutanga ku muco nuko mu ntara iyi ntara 18 abagize sepi iyo migwi ibarenga 155. Ni ukuvuga ni mu ntara hajyamo abaserukira amakomine kwa mwana muri iyo ntara. Bisigura rero yuko uravye amadini akorera mu Burundi, imigambi uko babivuze 30 n'ingahe ikorera mu Burundi ko batashobora gukwirwa muri izo ntara, ariko amadosi yaraje umugwiseni rero wisunga yangiye bivuga ati barabe cyane cyane yuko abantu baje bazoba koko batazanye no kuza gutera igitsure seni. Nuko twabasabye bazoza gufasha gutegura amatora, sabazoza baserukira imigambwe,
sabazoza baje gukora imigambo yabarungitse, sabazoza muri abo twagize muri sepi bazoza gukorera amadini yabarungitse, si gutyo. Ni nacyo gituma bitegekanijwe no muri iryo tegeko yuko kugira tubatore abo bantu babwirizwa kuba bavuka muri izo ntara, bakabwirizwa kubaserukira ibitsina nk'uko ibyo bivuga ku rugero ruteganijwe n'amategeko, bagaserukira amoko yose. Rero mu ngingo igira kane, agace kagira kane, iryo tegeko ravuga ko umuntu afise amakenga ko ivyo bisabwa n'amategeko bitakurikijwe, haba mu buringanire bw'ibitsina, haba mu buringanire bw'amoko, haba mu biteganijwe, yogira u Rwanda rukaruzana mu biro bikuru bya Seni, akavuga ati kuri uyu muntu namufise ko amakenga namone kwiki. Ubu rero twarabahaye ku itariki 23 gushika no munsi tariki 25 amadosi ataraza ikugira ati twebwe twaraneguye. Abo rero migaruka undi yashimye, twibaza ko niyazana ivyemeza ko hari agahazi gatekuye n'amategeko dukorera, azoheza bakahagorora. Ni uwo muco bagomba gutanga ngo bakamenya yuko bose bigabugana bitashobora kukwigwa muri bijya bibanza usanga bitarenga nk'amakomine 4 mu ntara.